FC Barcelone ariko ducaka kuri kuvyavuze ku musatirizi Erling Haaland ti Haaland si priority yacu ati ko bigenda kose turagomba kubanza gukipinga canke se kugumana umugabo witwa Lewandowski na saison nka zibiri zimbere twego turabona kari mu top scorer mwiza ati bisigaye ati Erling Haaland umusatirizi mwiza do classe mondiale ati twomurondera ati mugabo ntabwo ari priority yacu je namanda babwiye uno mugabo witwa Deco ni directeur sportif wande wa equipe ya FC Barcelone. Barcelone iri muri projet wanashaka twanabigarutseho ku musuri tuko turaraba ubushobozi marimo shafise bwo kwinjira gusura umugabo witwa Lewandowski muri equipe ya FC Barcelone. Deco amaze kuvuga ko uwitwa Erling Haaland atari priority yabo. Nibitwereka ko Haaland yamaze gutangaza neza yuko mu mwaka uzayifuza gukomereza mu gihugu cya Spain yobagiye kuza muri Real Madrid. Mugabo kandi wibuke ngo ku munsi we twavuze ngo yamaze gushiraho plan B. Ubwo iyi si message ikomeye cyane yaramaze kubaronka avuga ati bidakunda konji Barcelona kwa Madrid nawe ushaka kwa bigoye reka negure plan B. Parce que ni vyiza ko mukenye gutegura plan B bishobora kwanga ukagerageza ibindi. Ubwo domo apart mbona kuno mugabo yitwa Erling Haaland ashobora kuba yaronse message nubwo nza guhava rimwe na rimwe nshimangira kandi igituma hamwe Barcelona tokubika ko Erling Haaland yoba yikingiye gusumba ko mwibikako nubwo no musari top scorer ariko niba les amis Barcelona barakwiye kuvavanura n'ibintu vy'ibishobisho Robert Lewandowski ntakiri umwataka kwiyumvira ngo jura uno munsi araryoha muri Barcelona ko equipe imeze neza ejo yose afaringa equipe Lewandowski cumubura no musi je nibaza yuko kuvuga ngo Haaland ego arashobora kuba atari yo priority mugabo remplacement Lewandowski rakenewe guhera mu mwaka utangura kuko inoseza ameze neza bien sûr ariko doma part je préfère ko Lewandowski ateguriga umusubirizi bwana wa Gihari neza cyane nimba ufite no munsi ariko nanabonye abanyamakuru bamaze vyerekeranye na Victor Jokles aravuga ati ntawo kwirengagiza ko ari umwataka mwiza mugabo ati mugabo ntiyari mu nteguro dufise ivyo gusubiza Lewandowski nibirimo ariko Lewandowski nta sezo zibiri nziza zigaje kwa Barcelona uno munsi imyaka 36 ejo 37 uri mu nimero 9 ugumugongana na ba Rudiga ugumugongana na ba Militao biragoye ariko kandi Erling Haaland c'est pas un profil yoza muri equipe ya FC Barcelona ngo aje kwitwa umusubirizi wa Robert Lewandowski na kini biza na Lewandowski arakina si top scorer ni top scorer na Haaland ni top scorer ariko nimba Barcelona yogumana Lewandowski mwaka uza ubwo urabona ko buza n'umugabo witwa Haaland akitwa umusubirizi mu backup mu backup Haaland ari inzaza so kwitwa mu backup ari inzaza bavuga ati Lewandowski sacrifice vamo ahareje ni mu magana na Victor Jokles aya majambo ya Deco sayo batwereka ko witwa Erling Haaland yigigwa kuri equipe FC Barcelona ikintu doma part mbona bwa mbere Barcelona igomba kwevita situation ya entrée sortie umwe arenje undi arasohotse kuko nure kuko uzanye Haaland n'ubundi niyo situation iciba Haaland agishika Lewandowski aragiye nkuko Lewandowski agishika umugabo azi ku izina rya Pierre-Emerick Aubameyang aravuze ati ndabizi ko ndi mwiza mugabo biragoye ko nitwa umukenyi atangura mu kibuga imbere ya Robert Lewandowski byari bigoye cyane kandi yaravise rezo nuna munsi umugabo yitwa Erling Haaland acinjira si Barcelona igwana nico kibazo n'indi byo bitandukanye ndazi ko Lewandowski ubwiwe acabona ko umwanya wiwe ugabanutse kandi afise offre zo mu Barabu direct acagenda mugabo ivyo rero bikunda kuzana riske cyane mu kijanye na adaptation mukinyi na context equipe irimo Haaland bisaba ko bwa mbere aba muri equipe nziza twarabonye ko no mufinisher mugabo se umukinya kina oba kwa Barcelona yafashwe n'ubwo yari gukina yari guca kina none ari kwa Arsenal ni yakinye nko mu numero 11 kwa Barcelona ivyo yarafinye badembere ariko Arsenal yakinye 11 bafise bande bafise Lacazette ku numero 9 we niko navuga ku mande basi ugiye kuraba none nimba Barcelona yari fise Dembele na Rafinha ukamubona nimba ari Dembele baciye ku 11 ntaca ariko aratanga Rafinha baciye ku 11 ntaca ariko aratanga Torres ntaca ariko aratanga habaye ububi bw'umumenyereza Aubameyang ariko bakinira numero 11 ze sinemera ko ari ububi bw'umumenyereza parce que kugeza mu mwanya ugiye kuraba kukijanye nabo yategerezwa kwicarika bara bakinyi batanga icizere byaragaragara ko equipe nimbi sirafinya mubi equipe nimbi ari ugwe gitariko bivaye n'ivyo Dembele ariko aratanga ni ariko mugabo rero tubona version nziza experience ya Aubameyang itandukanye niyo abana ntibarafinya na Dembele mugabo n'umugabo muri Arsenal mbi mugaga tanga ibirenze vya equipe iri kwiramu erega Aubameyang ko Arsenal so kwa Barcelona ni projet long terme tugumane Pierre-Emerick Aubameyang azarakina Rafinha na Ousmane Dembele bicaye kandi ari equipe iri kirubaka ibintu vyo muri kazoza bivuze ngo priority kwanza ni babana après babana
turambega inyubako za equipe zimeze gute raison pour laquelle uravye abakinyi equipe FC kumande uburyo Torres abonwa muri FC Barcelona muri Espagne muri rusangi ukaraba uburyo babona uno mugabo askwizina rya Rafinha yari yaraje Deco akaba kuri pressure yo kubona ngo umukinyi azanye ni ariko arafitinga bazova bavuga ko ari diri nakoze kugira ngo niri agafaranga ukaraba Ousmane Dembele umenyereza ariko aramugwa ko byari bigoye kwiyumvira ko Aubameyang azokina indi poste cyangwa bazosacrifice umuntu wo ku ruhande kugira ngo bakine Oba yarabona ngo ngomba kuba nimero 9 Lewandowski ikibanza kiragiye iyo situation rero ni nayo yoba kuri Robert Lewandowski yarandacinjira nawe equipe itobwira ngo igusore bagashaka kongera amasezerano y'umwaka umwe uri Lewandowski ukibona Haaland gusa ukibona Haaland umenya ngo post igiye mu kaga kuko atsinda kurusha kabiri aracari jene birakunda ko equipe imwakira ko projet long terme raison pour laquelle mbona ko ico ni kintu Barcelona banza kwevita ikacevita kubera yuko kugeza ubu ibi bintu vya Antresor tukinjira uja gusubira nawe agiye birashobora gushika ntufatisha Haaland tubona ko n'umukinyi uno munsi vyanga bikunda akeneye kuba muri equipe yuzuye imuronderera agatsinda ivyo bitsindo nimba mukeneye ibitsindo ibindi byose ibindi bibazo kuri tapi vere mukaba mwarabiyejeje mukabwa ikibazo duvise n'ibitsindo zana Haaland ivyo navyo bica bitwereka mbega equipe ifise garanti yo kumara imyaka 3 canke 4 ari nziza kugira ngo tubona Haaland yereka no kwa City nizo ngorane karawura nazo saison ya mbere ni mwiza equipe twaye igikombe saison ya kabiri City nimbi nabagize ibibazo by'imvune Haaland mubi saison ya gatatu City bandanije kuba mbi Haaland n'ubundi naho yo kwigwa ko individuellement none Haaland uno munsi tumuvuga none Haaland bisino nabifise ashakura umusaruro no munsi Haaland afise na Lewandowski individuellement ni mubi nagenda hariya individuellement ni mubi gute bon si quelqu'un qui est capable de marquer 14 buts muri 12 matchs za La Liga oya bon ndiko mvuga individuellement mu gihe equipe imeze nabi voilà nico rega ndiko ndaza kono kwa Haaland nase Haaland imeze nabi bazo guhiki uno munsi Haaland nawe bafise erega na Lewandowski imeze nabi ntaco yoguha muga rero Haaland na Lewandowski no mwanya turiko equipe imeze neza nindaguha vyinshi Lewandowski nta mwatevye Haaland yotanga ubu Haaland equipe imeze neza 100% Haaland ni monstre ni monstre mujeno gutsinda ndabona nico ndiko ndagarukako nimba uyu Robert Lewandowski yoba mwiza kwere equipe imeze neza gatsinda ibitsindo ni nayo profile ya Erling Haaland none hariho garanti uko iyi Barcelona dufise erega gushika bari impliqué mu bitsindo 19 na passe defense gare kuri zibiri Robert Lewandowski 21 mu match 17 bari impliqué mu bitsindo 21 vya equipe erega mugena Erling Haaland no musisi mubi muri Premier League ni mwiza erega Haaland none ubwiza Barcelona ifise nibwo City ifise erega City nimbi raison pour laquelle ndakwereka ngo gutunga bataka nkaho ni risque ubundi je muramuna Barcelona uburyo yatunze Lewandowski n'uburyo yatunze Luis Suarez ayera mariske yigendera Suarez yategereza kuba mwiza Suarez ubwiwe yari mwiza individuellement mugabo uciye winjira muri equipe irimo Lionel Messi n'ubwizo ugomba ikararira abandi Messi ari capable kose zizo hera guhe passe decisive 20 equipe yabwirizwa kwa nziza raison pour laquelle rero ibaze ubu muri Man City mbi dufise akakanya Erling Haaland ari impliqué mu bitsindo amaze gutsinda ibitsindo 15 na passe decisive aritangira mu rundi 15 bi muri 16 match amusore ni isi ariko no munsi ntari karavugwa nka Monsala kandi wumva afite ibitsindo byinshi kurusha ibya Monsala Monsala uno munsi champion ciherera sara cyangwa mukinyi yaranze Premier League Monsala no munsi yitwa mukinyi mwiza kwera ko Liverpool meze neza mugere Haaland yitwa umukinyi asanzwe individuellement ni mwiza uravye umusaruro wiwe mugabo gacanga iyo Manchester City hari ivyitari kiramushikana ko raison pour laquelle abakinyi bakeneye equipe gusumba uko bo equipe yo bakenera mu bihe by'ibibazo nico gituma mbona ko Deco ashobora kuyagarutse kwiki kintu umupira warahindutse bantu b'Imana ntituzosubira kubona equipe yigarurira imigwi ya Buraya imyaka 5 wa udomina l'adversaire wari wese muhuye Deco ni nawe muntu wa mbere nabonye w'umunyamahane mwibanga avuga ati Ropir Tala umwataka nimero 9 yavuye muri Brazil ni Victor Roque ti Roque nivyo yaciye mu bihe biri muri equipe ariko ubwiwe habura ku defender we yamuze yaranse atariko turashimira Imana yuko kwa Betis ho agenda arabona n'igitsindo yarabivuze ati buriya Roque yaje muri equipe FC Barcelona umuntu wa mbere yaramwifuza n'umugabo witwa Xavi Hernandez ati nibo yanatumye diri umugabo witwa Roque inyaruka muri equipe yande ya Barcelona ya FC Barcelona nuko bimeze kubitwa reka ndangize kwa kana Erling Haaland n'umukinyi mwiza buri equipe yose ikeneye nimero 9 ikeneye ibitsindi ibindi bibazo bamaje byo kuba ku rukino kubura nimero 2 cyangwa nimero 3 niki muvuga ngo turafise equipe iri capable yo gucreate occasion 10 muri match mugabo ni dutsinda Haaland araje mugabe ivyo ubanza kwasira mbega equipe izo bikora imyaka ingahe
kuko ubikoze ino sezo yindi sezo ukaba utari capable yo kubikora ucubona ko wiyenze kuzana Haaland mugiye gweza muno mwanya iriya plan B Haaland yamaze gushiraho wewe ni plan B imwe amahigwe kuri kariyeri iwe parce que uno musi dufate equipe nka Paris Saint-Germain buri ugiye kuraba Paris Saint-Germain musi bari capable yo kudomina buri equipe yose bahuye muri Ligue 1 kandi Paris Saint-Germain nta muwinga bazosubira kuronka do classe mondiale afise sens dobing ya Kylian Mbappé bivuze ngo vyanga bikunda projet ya Paris Saint-Germain igomba guhinduka ikava ku muwinga wo top scorer ikaza ku typical number 9 wo top scorer ariko afise abawinga beza niveau ya Bradley Barcola turayibona niveau ya Ousmane Dembele turayibona bagaca bisanga nimero 9 bavise ngo nkarandare Koromani agomba kuza nawe gukina nivuga ngo uno musugiye kuraba equipe ze nje tumumenyereza ageze ya preference Asensio mugabo ufashe Asensio ukongera ko Randall Koromani ukongera ko Kanginli ukongera ko Ousmane Dembele ukazana Bradley Barcola na Gonzalo Ramos shakubara sezo zitanu bigaragara ko atanu ari capable yo kuba top scorer nivuga ngo equipe ikeneye equipe iruzuye ikeneye top scorer kuko iri capable yo kudomina chaque adversaire ikeneye ibitsindo equipe ifise mediane y'abajene ishobora kumara n'imyaka 4 cyangwa 5 John Neves Warren Zaïre-Emery ukongera ko na Vitinha ukongera ko nino attaque yabo Ousmane Dembele ukongera rundi ruhande Bradley Barcola equipe ikeneye top scorer kandi ugiye kuraba muri ambition za Erling Haaland ubwiwe individuel akeneye Ballon d'Or nimba akeneye Ballon d'Or faut kuja muri equipe nayo inyotewe ikintu gikomeye cyo tumigwa Ballon d'Or paruno musi ni imwe muri equipe zinyotewe igikombe cya UEFA Champions League bivuze ngo vyamwe bikunde iburi gikombe shakane itegerezwa kugaruka ari equipe ifise inyota yo kubaka equipe iryoshe igomba gutwara Ligue des Champions kandi ni mwabire isisa birashoboka ko Erling Haaland azowagize gute azowatwaye Ballon d'Or uno muzengiye kuraba kuri tapis vert equipe ya Barcelona ni equipe igomba kubakwa kuko izo kwa mayitegurirwa n'abadversaire bose raison pour laquelle kene umwataka kina kandi ari capable umusakaza kabana umwaka umwe canke ibiri na Lewandowski hakagerege abwira Lewandowski mzee uwo mwana twazanye uno musafise niveau nziza kukurusha tuvyaranya abo waduhaye byinshi amahigwe masi ugiye umwana akira umupira nuko emeze kuri Erling Haaland muri Barcelona tugarukirize kuri arabantu Mike baguma bumva umenga gusha Haaland kuri Barcelona izoba nivyo cyo bikibazo byukuri nta equipe nimwe ikene nimero 9 itokenera Haaland mugabo mu nyubako zigiye kirekire rero ariko Haaland ni muto igihe cyose nibyo mvuze ni muto mu nyubako zigiye kirekire tactique makuvyo utanga igihe cyose uzoba udatanga garantie yo kuba mwiza chaque saison hazogera igihe uzosipoza katamwata kufisa ariko Erling Haaland iyo garantie amaze kuyitanga haje yaciye hose kuva Strasbourg kuza Dortmund kuza Man City Haaland nta mwaka yigeze kuba mubi none City hari umwaka Haaland tubara City no ngamugita Haaland wanashaka mwiza yabaye kwa Strasbourg no kwa Dortmund gusumba kwa City ariko kuko kwa City yaje muri equipe nziza azari mwiza rero wewe hamubwiza bwiyo buboneka cyane kubera ari muri equipe imuvugiye yaje muri equipe ikeneye ka kantu kanyuma ka Erling Haaland raba umwaka batwara UEFA Champions League sinzi ko tuzosubira kubona ijya Manchester City ya Manchester City gituma tutazonongera kuyibona erega Kaskante nta kintu na kimwe kitwemeze ko Kaskante azova mu mvuna garuka kuba Kaskante wa vrai biragoye Kaskante kariyeri yiwe nzima saison 2022-2023 batwaye igikombe cha Champions League niyo version Kaskante nabonye avuga ati vararo numero 6 Haaland no mukinyi mwiza numero 9 equipe yose yo kwifuza muga kipresent risque muri projet ya football zuno munsi football ihindagurika umunsi ku munsi nimba tubona dufise sezo zibiri zaho Manchester City mbi itadwa yarande mwiza none urafata risque uno munsi yo kugura umwataka ni waba mubi azoca bamubi nawe erega fata nka Karim Mustafa Benzema muri Madrid yo kuri ere ya Carlo kuri manda yiwe ya kabiri none baza ko Madrid yari nziza ku buryo yofata ikadwa Benzema mwiza ahubwo Benzema mwiza yaduhaye Madrid nziza nuko meze kuri Erling Haaland Kasado no musi mu kiganiro bamenyesha makuru bamubaje bati biramaze gushikira ugace go memenyerezo timbe basha mwarasaze njegwe nkaniye kurondera ikibanza